bakunzi muresha kuri AMIBE TV Burundi tugeze muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro c'amagara meza misose mwama mugishikirizwa tubaronderera abaganga baba batandukanye kugira ngo baze kubabwira ku ngwara nyinshi ziba ziri mu kibano aho tubaye aho mu ngwara nyinshi cane abaganga basanzwe baranonosoye mu kuvura. Rero uno munsi nkuko twamba tubikora nabarondereye umuntu aza kubasigurira byinshi cane ku ngwara umuganga yanonosoye kuvura indwara zifatira mu bihimba vyo mu nda, aho aza kutubwira byinshi cane. Tukaba twaganiriye ku ngwara ya AMIBE. AMIBE abantu benshi ibangamira cane ikababuza gufungura imfungurwa zitandukanye. Rero twaraganiriye byinshi mu kanya bamudushiremo kugira ngo ashobore kutuyagira byinshi bitandukanye. Ubusanzwe afise ikibazo ca AMIBE kugira ashobore kuhakura cigwa canke ashobore kuzokwihutira kwa muganga, kuko abaganga benshi iyo turiko turaganira n'abatubwira ati abarundi benshi ntibivuza, ari nayo mpamvu bivuza baramaze gusinzikara. Rero tudatevye reka baducishirizemo ico kiganiro twagiranye n'uwo muganga kugira ngo dutahure vyinshi. Jewe nitwa Dr Nahimana Caritas, ndi muganga asanzwe akurikirana yanonosoye indwara zifatira mu nda, spécialité des maladies digestives. Ni indwara twita indwara ivuye ku migera, c'est une infection parasitaire. Ni indwara ivuye ku migera ivuye ku tuyoka mu mugwi wa AMIBE. Zifise nyinshi mugabo niko twoyita ni indwara ivuye ku tuyoka. Bakunda kuvuga yuko ari amibiase intestinale, ni kuvuga yuko ni indwara hanini ibimenyetso vyayo biza gufatira ku gihimba c'amara des intestins. Ego nkuko nabivuze ni indwara ivuye ku nzoka, ariko inzoka zo mu nda ni nyinshi cane. Ego harimwo amaskarisi, harimwo amatemya, harimwo ni nyinshi. Ku biturabo no munsi twavuze yuko ni indwara ivuye ku mugwi w'inzoka witwa AMIBE. Witandukanije n'izo ndwara zindi za skarisi, za temya n'izindi. Ariko kenshi gituma kenshi uwari we wese azavuga ati nibaza ko ngwaye AMIBE, nuko nizo tumenyereye, niyo ngwara imenyerewe kuri izo zindi zose narimvuze, niyiboneka kenshi cane cane muri ibi bihugu vyacu biba bigifise ibintu vya hygiene, ibintu vy'isuku biba bitarashika ku rwego rw'uko twoshobora guheza izo ngwara. Ni ingwara rero yo mu mugwi ifatiye ku tuyoka twa AMIBE, ariko kubitandukanya ahenshi niyo tuba tugeze mu bipimo vyo kurorera izo ngwara. Ubuhinga bwo kubipima burasa, mugabo ivyo tuza gutora nivyo bituma tuvuga tuti uyu mugwayi kumbe mu nyuma afise AMIBE, uyu nawe afise ascaris. Ni mu bipimo mugabo bw'umugwayi, uko umugwayi aje avuga ingene agwaye ntihoshobora gutandukanya inzoka umuntu azafise, ariko benshi bazavuga ati ni AMIBE kubera niyo iboneka cane. Ibimenyetso vy'ingwara ya AMIBE, umuntu ahanini aza afise ibibazo vyo mu nda, kubwira ati nduzura inda naho mba nafunguye dukeya, nsanga umenga nariye vyinshi bituma n'imfungurwa umuntu yategeza gufungura gatatu ku munsi usanga afungura rimwe canke ntafungure. Harimwo kuzura inda, harimwo haraho bicamwo akagira gucibwamwo, akagira diarrhée. Hari naho bigera naho adahwa, canke bikanagira n'igihe bivanye naho AMIBE ibigeze mu kugwirirana mu mubiri w'umuntu, agera naho adahwa, agera naho agira ibimenyetso vyerekeye ingwara, vyerekana ko ingwara yoba igeze ku gitigu canke igeze kuri bimwe vyo ku rukoba, ico twita phase tissulaire, bimwe mwavuga muti allergie. Byose rero ibimenyetso vya AMIBE ahanini ni kuba atameze neza mu nda, adafungura kubera mu nda huzuye, hanyuma hagacamwa akadahwa canke agacibwamwo. Iyo umuntu aje afise ivyo bimenyetso mvuze
kuvuga yuko ubwa mbere ca twibaza yuko afise indwara ya amibe gusa. Nico gituma aho guca umuntu afata imiti ya amibe canke afata iyindi, ari vyiza yuko woshikira umuganga yabinonosoye agaheza akarondeza akagera aho atandukanya ivyo twita ama intestin, ikoropati, agatandukanya ibivyimba vyo mu nda, agatandukanya izindi ndwara nyinshi zisa mu vyerekeye ibimenyetso mugabo atari amibe. Urumva kubw'umuntu aje afise ivyo bimenyetso ntiwoshobora kuvuga ngo ni amibe gusa. Urumva n'uwo aca agenda akiha ibinini ntaba afise inyishu ahanini, umva woshikira umuganga yabinonosoye agaheza akagutoza ico wokora aravye ahereye ku bimenyetso agashika ku bipimo akagera avuga ati ubu rero ufise amibe, tuvure amibe gusa. Ego tugarutse gatoya kuri ntuzeye kuri amibe ni hehe ikunda kuboneka, ni biki bituma iboneka cane ngaha na hariya. Hariho ibintu bishobora gutuma uri kuravura ngaha mu Burundi canke uri kuravura hajya handi ushobora kuvuga uti ngaha ico dushobora kuronka hanini ni izi amibe nyene. Ivyo ni vya bintu vyerekeye isuku rijanye n'ivyo dufungura, isuku rijanye n'amazi tunywa, isuku rijanye n'ingene ivyo twakoresheje duheva tukatandukanya imicafu igashika iyija ntigume iruhande yaho dutegura ivyo dufungura. Ngira turaza kubishikira mu kungene yandukira, ariko rero muri ivyo bituma iyo ngwara ikara kuboneka ngaha nuko naho hantu hari isuku rike, naho hantu imicafu iguma hafi yaho bategurira ifungurwa, naho hantu banywa amazi mabi bakivoma amazi yo mu nzuzi, naho hantu amazi avomwa nayo yavomwe adatekwa. Urumva hanini ni aho isuku bitaba gifashe neza. Mu kugira umenye ingene utora iyo ngwara n'ibipimo uza gukoresha, tubanze dusubiremo gato ingene iyo ngwara yandukira. Twabivuze ni muri iryo suku rike. Murabona nk'uyu muntu afashe nk'iyo pome akayitora akayifungura itaronze, yiriwe hajya tuzigura hose mwibarabara canke muri supermarché, mwe wese aza akora ko araba iminwe yacu kenshi irabifise umwanda. Iyo umuntu atibutse kuza akaraba canke ngo atore kirya ico camwa aheza kironge neza, nico kimwe n'igihe yotora amazi avomye mu ruzi. Amazi turabizi mu nzuzi haramanukayo imicafu ivuye mu mihana, haramanukayo imicafu ivuye aho hose bategurira ifungurwa. Hariho naho batagikoresha utuzu twa sugumwe, bakaja muri ayo mashamba. Ayo mazi rero y'imvura iguye iraheza igakukurura ivyo byose ikamanukana muri za nzuzi. Niho rero tuvomye ayo mazi dufashe ico camwa canyagiwe canke caciwe ko n'ayo mazi, duheza tugatora ya amibe. Iyo amibe rero kenshi ishika mu mushishito. Aha mu mushishito iyo amibe ntiheza ngo iturigwe na acide iri muri estoma, iraheza ikarengana ikabona gushika mu mara. Ikiri ngaha muri koro cyo twita intestin nini, le gros intestin, irashobora ko itangura kwimba ikagwirirana hanyene, igatuma haba ibikomere muri intestin, ari byo bica bituma haba ico twita dysenterie amibienne. Ni hahandi umuntu rero acagira gucibwamo. Itari irenganye ngaha irashobora nuko yimba igaheza igashikira ikimba muri intestin grêle. Igashoboka nuko ntihaboneka neza, ariko aho la vascularisation hépatique icihera ishobora guheraho ikaduga igashikira mu gitigu. Ari hamwe tuca tuvuga ico twita abcès amibien du foie, ibihute ku gitigu. Iyo ntuze ivyo bihute bihari,
ibimenyetso by'iyo ndwara birahinduka, haca hajamwo gushuha, haca hajamwo ububabare cane, ni hahandi abantu baza bavuga ati je nibaza ko mfise kanseri y'igitigu. Urazi kenshi dukunda kuvuga indwara ziduteye ubwoba, ugasanga ni abcès amibien du foie. Ni hahandi kandi ishobora kugira ibindi bimenyetso, irashobora kuja mu kibanza c'amahaha, igashobora kuja no muri ico twita phase tissulaire. Muri ico gihe ni hamwe umuntu azavuga ngo nahuriwe canke ndafise agakorora ntazi yo kazanana. Muri ivyo rero urumva ni ibimenyetso vyinshi, aho rero aho ibigeze hose hariho ibipimo ukora kugira uyitore. Dusubiye inyuma tuvuze muri ya dysenterie amibienne, urumva umuntu acagira diare, ni hamwe rero duca dupima umusarani, ugashobora gutoramwo ico twita amakiste. Amibe irafise ukuntu nayo ikenera kuyigwanira kugira ngo ayo ma enzyme, ayo masuke, ivyo bintu dufise vyo mu nda bidukingira ntibishobore kuyica. Dushobora kuyitora muri forme kystique canke muri forme vegetative. Muri ico gihe rero ni muri examen sere niho tuba dutoye iyo ndwara. Iyo rero tuba tugeze muri ya phase ishobora gushika ku gitigu, ni echographie umuntu agira, gaheza akabona image kavuga ati iyi sanamu mfise ni ya abcès y'igitigu. Ni nkuko rero muri ya phase tissulaire hariho ibintu tugira vyo mu numération mu bipimo vy'amaraso bishobora kwerekana yuko afise ico kintu co kijanye umenga ni forme ya allergie, mugabo aba ari une expression, ari ikimenyetso ciyo amibe muri iyo phase tissulaire. Amibe ni indwara yo twokwita ari maladie benigne, naho iboneka cane si indwara twovuga yuko ishobora kubangamira ubuzima bw'umuntu. Ni indwara ivurika, ni indwara ivugwa neza n'imiti y'inzoka, mugabo nkuko nabivuze ufise uravye bivanye naho igeze hose hariho umuti ujanye niyo ugeze kugishikaho ugira par exemple ivyo nk'akarorero ugeze aho ugira ivyo bihute ku gitigu, urumva habakenewe gukoresha uburyo buhambaye. Ni hahandi umuntu avuga ati turagushira mu bitaro tugutere iyo miti y'inzoka iciye mu mitsi par voie injectable. Hari n'igihe bigira n'igihe umuntu agakenera yuko haba kubaga, umuntu agaheza iyo infection gose mu gihe itashoboye gukira neza dukoresheje ubwo buryo busanzwe. Iyo umuntu aje afise ivyo nabyo byo gucibwamo gusa itaragira kure, imiti y'amibe irahari, kandi imiti yo guhagarika diare, yo guhagarika gucibwamo irahari. Ariko igikomeye cane nuko muri mu bihumbi 2023 izi ndwara ni indwara zategerezwa guhera, tukaziheza tubivuye kuri iryo suku. Aho ico twokongera ko nuko muri iki gihe naho tutifuza kuronka covid, muri iki gihe kubona covid yarahabaye, tugakaraba, umuntu wese winjiye muri kabine uramukije umuntu ukamenya yuko nivyo kuramukanya twabigabanije. Nofiske ico conyene co gukaraba caragabanije ivyo bintu vy'indwara zo mu nda zivuye kw'isuku rike. Ico twobandanya rero dushikira nuko twobandanya tuvuga tuti amazi aboneke hose kandi meza. Hanyuma ivyo dutegura twongereze isuku mu gutegura. Hanyuma iyo myanda yaba imyanda ivyo bwa sugumwe ukore ivyo bwategekanijwe kandi bube hose. Urabona no mu gisagara ca Bujumbura urabona yuko nk'ubu uvuze ikintu bita toilette publique ntazihari. Urumva zitahari usa wemeye yuko umwe wese abigira uko avyumva. Ico kintu rero twogishimikirako gose k'ikintu c'ahantu hose hakaba iyo ngunguru, izo poubelle zo gushiramwo imyanda aho yagenewe. Ico umuntu akoresha cose akamenya yuko ahejeje kubikoresha kitagishira, kandi hakaba n'ikibanza
cagenewe iyarara atari impande y'inzu atari impande y'ivyo turiko turategura. Hanyuma hakaba rero n'ayo matwarete publique, hakaba amazi, izo ngwara turashobora kuziheza burundu. Ikibazo co mu nda cose tucita uburozi. Tuvuze ico ca mbere co kwivura ukoresheje tungurusumu, ukoresheje imibirizi, ukoresheje n'ibindi vyinshi, nivyo turazi yuko imiti dukoresha ibinini, inshinge zose ziva muri ivyo biterwa. Mugabo uno munsi uwo bazatuwe yavuze ko tungurusumu ivura amibe, tutaramenya ikiri mu mubirizi, ikiri muri tungurusumu, ashobora kuba ibyo twokwita nk'ama metronidazole, umuti uvura amibe, ushobora kuba warakozwe uhereye kuri tungurusumu canke umubirizi. Ntitwosha tuvuga ngo genda ugume muhira uzoza urarya tungurusumu canke ugire uzoheza ucukira. Ni nkuko rero urumva naho kitarimwe muri ibi twari dutegeza kumvisha uno munsi ko turonsa akaryo dutange n'impanuro, dutange impanuro ku Barundi, kuri abo tubana bazi yuko ikibazo co mu nda cose baba bamuhaye ikintu ari uburozi. Kenshi ivyo baca baja kunywa bitwa ko ari ivyo kuvura uburozi, nivyo baca baza bagwaye, baca baza bafise ibibazo ku mafyigo, bafise ibibazo ku gitigo. Ni vyiza yuko umuntu yoreka globalement ico twita automedication, kwiha imiti, kwiha indya, kwivura, tubireke dushikire ababinonosoye, duheze tuvugwe, turye umuti ukenewe kandi ziko kutugirira akamaro. Naho iyi amibe ari ingwara ikiboneka cane ngaho iwacu, ni ingwara ikira. Iracariho kubera twese tutaravuga ko ahantu hose mu gihugu hose hari amazi kandi meza. Turashimika cane yuko umuntu wese yogira ivyo yikorera ku ruhande rw'ivyerekeye isuku, tukakinga gose iyo ngwara turavye isuku y'ivyo dutegura, izo mboga zikarongwa bikwiye, hanyuma zigatekwa zigasha. Hanyuma cane cane iyo myanda duhereye kuyikomeye no kuja kuri ivyo duhata n'ivyo dutegura, bigashika iyo vyateguriwe. Umwe wese akavuga ati kirya ndiko ndakoresha ndategerezwa kumenya iyo kija, ntavuze nti ndaterera ngaho, iyo nawe yimenye. Kubera ugitereye ngaho haca haza wa mwana ariko ararengana, ntazi ko gicafuye, atora ararya niyaba harimwo ico kurya, hanyuma ingwara ntizohera bigumye bimeze gutyo. Hanyuma akandi kamuno gatera abatwara mu vyerekeye amagara y'abantu muri iki gihugu, twogerageza gose tugashimika muri ico twita departement y'isuku, hygiene, tugashiramwo inguvu cane. No ngaha honyene mu gisagara ca Bujumbura, tutavuze aho handi hose mu gihugu hose, kubera hose biraturaba. Turabe icerekeye isuku, turabe ko utwo tuzu twa sugumwe twokubakwa hose, dushizemwo n'uwashobora kuza ngaha mu gisagara adasanzwe ari aho akorera canke ari muhira, agashobora kugira ico twita toilette publique. Hanyuma aho hose hakaba amazi yo gukaraba, hakaba amapuberi, hakaba ivyo dushiramwo ivyakoze. Umuntu ashoboye gufata nk'umuntu akaburya ngaha muri ville, ashobora kwibaza none aca yishira hehe, kuko hose birakenewe ko hose hoba hariho aho dushira twicapa. Hanyuma rero mu kindi nuko ico kintu cyo kwiha imiti tukireke. Tuvuze mbere ngo biha imiti y'amibe canke ibitungurusumu, muga hariho n'abiha ama antibiotique. Hariho abakubwira ati wagize diare, waciwe mufata ciprofloxacin, agafata n'ikinini kimwe. Ico oye kiragenda kikonona, kigatuma mu nda mubiri wacu utakigira ingufu zo kubigwanira, ugatuma na za amibe tugarutseko zikazoza zitubangamira, kubera umubiri wacu usigaye urimwo vyinshi bitari bikenewe. Cane cane iyo miti itabikenewe itanditswe, tureke kuyifata. Murakoze cyane rero mwebwe mwariko muragikurikirana ico kiganiro. Nibaza yuko mwatahuye vyinshi cane kuri iyo ngwara ya amibe isanzwe isinzikaza abantu benshi,
bakayivura gutandukanye. Twumvise abiha imiti batandikiwe na muganga n'ibi na biriya bariko baragerageza kugira ngo bashobore kuyipfupahaza, ariko vyiza aravuze yuko twe kwihutira kwa muganga kugira ngo bashobore kutuvura ibihwanye n'ivyo umuntu wese abagwaye. Nibaza rero yuko muganga mwamwumvirije kandi mwayagerageje kubasigurira kugira ngo aho muri hose mwumve yuko iyo ndwara ari indwara ivurwa nkuko yavuze igakira mu gihe tuyivurije hakiri kare. Murakoze cyane rero, reka ndabashimiye mwebwe mwariko murakurikirana muganga, muzokwame mudukurikirana kugira ngo dushikare gusanasana amagara yacu nkuko amagara ngaruta amajana. Iyo dufise amagara meza byose bigenda neza. Rero kuri BTV twabibagiye kugira ngo dukorere no ku magara yanyu yacu kugira ngo ashishikare kwa ameze neza. Rero reka ndabashimira cyane, ndabifuriza kuzobandanya mukurikira ibiganiro byacu by'amagara meza. Murakoze, nawe utaha mugire ibihe byiza aho muri hose, mubandanye mugubwa neza n'ibiganiro by'imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze, nawe utaha.